namandiko ndiyumviye none ko abantu bose avuga dufate nk'ubuye urabona ko urugo vraiment n'ishuri nkiyumvira none gabasha nihereye ko nka jewe kuko nagiye kubaka ndi mutoyi hanyuma nkiyumvira igihe nahaguruka ngo ngiye mu rugo ngiye kubaka nabona umengo ni ibintu by'ibikino by'ibirori sinabona ivyo ari byo sinabona iyo ndiko ndaja sinabona ibikorwa ngiye gukora n'umuntu yambajije arambwira ati jewe naragize mariage kandi sikera ati ndayigize vuba nta myaka 4-5 irahera ati mugabo hariho ikintu nasanze nabaye dosi ati umugore wanje kajambo kose ikintu cyose ambonye ko acanshwanira akavuga kandi nkabona nyene yuko avuga nkarira ati ego hariho amakosa menshi ndayakora ati nyene nanje nkaja mu nyuma nkiyumvira mugabo yavugiye nyene cyane yashavuye arantuka yaba abantu babwiririkanya burya abagore nta kindi kintu dukeneye nukubwiririkanya mu rugo kandi bitahari umugore ntashavura ariko yakubonye mu mufuko huzuye ukayamwimuye afise kenshi bakunda kuvuga ngo ni nakayansororeye umva bobo ntibigera bisororera kumenya ingoto y'umugabo ugira umere nk'umugabo aravuga ngo jewe ndarambiwe ngo mu gitondo ni obere ngo ku mugoroba ngo ntaje kwa polisi ushobora kuba ufise umugore asakirira ko bijya byose umukorera inzara sawura y'imuteye arayemeye kugenda gusa utamwambitse na sawura avyemeye udufaranga twiwe aradukoresheje sawura avyemeye arirukanza ararondeye hirya no hino abana barariye sawura avyemeye ari ku munsi yahindukije hajya uzokwicuza utiyo mfuma mfata za miliyoni nari mfise nkazimuha hako nicigwa ubuzima gutya diko umugabo afashwe nabi mu rugo je no mwibarabara je ndabibonera ubu nyene naho mbwira uti tugende mwibarabara ashaka kubwira ntujya umugabo abayeho nabi mu umugabo yabaye stresse n'urugo rano kurukoba no kurukoba biraboneka naratumutwe no muri ville batonze ku murongo no bakwereka yes me amor hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore. Ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare bife umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika uteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel paradise on earth. Yeah, my ladies and gentlemen, hope you are doing well guys. Murumugisha kuba mwarahisemwe Diko Entertainment yabara natwe turabanyamugisha kuba tubafise atamwebwe nta twebwe twotamba twirorera noneho bikadufana gose. Nitwa ndi kuri hore onse desan bwa Dr. Vlove aka Diko aka D Ambassador. Umuvyeyi subwa mbere ndamwakiriye sinubwa kabiri yamara ni ku ncuro nziza idasanzwe ico ndamukundira agira akazi kenshi ariko iyo umuhungu we bamuhamagaye arabanguka senge ndagushimire ndaguhana kaze kandi murakoze cyane nanje ndanezerewe kubona ushimiye kutwigoro nigirira kugira ngo ndagushikire yego urazi ko bitaba byoroshe nukuri ntiba byoroshe nkubo bamenye kugira ugere hano circumstance byatwaye uko byagenze boca baguha yawe mashugwe na babantu na hari mikashi bataguze ifana bagaca bayigura oya ntacu utamaye no musi arambikiye ariko twe batanaguhaye tuzobandanya tubaye nta kibazo zanyigisho bakunda ba muntu mwakunda
Senge twakoranye ikiganiro ciza abantu benshi bagiye banyandikira naronse na feedback inbox irenze niyo babonye kuri YouTube bakavuga ati uyu muvyeyi ari mu ijwi ry'Imana ari ingabire idasanzwe afise ingabire yo kwigisha ariko kandi atekeye byinshi muri we twumva woza uramuzana kenshi sinzi ko nawe atabantu bakubwiye ati nukuri mwadufashije ku kiganiro mwaduhaye Diko nama naronse message cane baranyandikira cane nta kiganiro na kimwe dukorana nawe ivyo twahereye ko kuva tukitangurana je na wewe bama bariko barambaza ibibazo benshi barashobora ku ndabishura nkabishurira kuri telefone ariko uyu munsi numvise umengo hariho ibibazo vy'inkoramutima nuba narabajijwe nkumva umengo hamwe no vyishurira amase vyogira ico bifashije abo nkeneye ko bavyakira n'urungano rw'iki gihe n'abariko barategura ama projet muri kazoza hanyuma umuntu agashobora kuva hasi avuga ati burya hariho ico numvise kuri Senge kikazongirira akamaro burya no kigenderako nawe nkeneye kwagwa mu ruzi nawe nkeneye kwagwa mu muriro bose nkeneye ko umuntu wese ariko aritoza kugira ngo ategure urugo ategure ibikorwa vy'umuryango ahaguruke azi neza ico agiye gukora kabisa diko hari ibintu namandiko ndiyumviye none ko abantu bose avuga dufate nk'ubuye urabona ko urugo vraiment n'ishure nkimvira none gabasha nihereye ko nka jewe kuko nagiye kubaka ndi mutoyi kandi sinari muto cyane nafite imyaka 23 umva 23 ariko ku muntu yaciye ku ntebe y'ishure wijya myaka utadubuye wahejeje amashure vraiment ahubwo yaba narongo wari muto kubera kiriya gihe Senge wibuka abantu kuri iyo myaka baba baciga mu mwaka wa 6 primaire kera kubera konkuru kubera konkuru bararara bakararaye natwe rero yariyoka mugabo jewe vraiment nadubuye rimwe hanyuma nkimvira igihe nahaguruka ngo ngiye mu rugo ngiye kubaka nabona umengo ni ibintu by'ibikino by'ibirori sinabona ivyo ari byo sinabona iyo ndiko ndaja sinabona ibikorwa ngiye gukora hariho byinshi vyanyuzuye urumva twege ico gihe twaranyuzugwa kuko nkaje nta mama nari mfise nabaza ngo ibinda bikora gute mugabo diko no kumenyesha ko ubu ariko naguciyemo kira gihe ngo mwarayaga n'abasenge gose akakubwira ati burya rero abakuburuku umugabo bamusasiruku iyo umugabo ashapuye bigenda ukunuku nta musenge nawe wari ufise nkuko nawe uri Senge uno munsi wa benshi n'abataraba amaraso iyo atabasenge nyene ibara ryari kuko kumbe watoye Senge yarakoze n'ukuri nico gituma nanje numva umenga iryo ragi nori hagarara aracahari anyway aracahari Senge yaratashe yaragiye ariko yagiye twaramaze gusohoka n'abana biwe basa nabari bamaze gusohoka bamwe ndabishimira Imana rero tugaruke kuri iki twigarukire ku ntama yacu kuri iyi message nahawe mbazwa kuri ca kiganiro duheruka kubijanye n'urugo bijanye no gufata ingingo mu byo uri kurakora kugira ngo urugo rwawe rumere neza twibutsa abantu yuko ikiganiro twakoze twari twahagaze cyane ku mubano w'umukazana na inabukwe ariko twinjira ku makosa agenda aba ariko tunavuga ku bana nk'ubu baba barasizwe basizwe n'abavyeyi urugo rwinjiramwo mwundi muntu atarutangwe nivyo twavuze ko umwanya munini Ego ariko twaravuzemwo nibindi bijanye n'ungene umuntu atunganya urugo ingene bigenda ku munsi uwo bahuye ingene vyagenze ingene bizobandanya n'ukuntu umuntu twasanze muri Kamuna twaranarabiye no muri filme Kamuna urazi ko ndi nabo ko bayiveye kujya kuntu umuntu umuronka umugena umuronka ukamuronka ameze neza yubaha umenga aciye bugufi mugabo yashika mu rugo ukazubona arakoretsa amajigo bijya rero iyo message ndiko ndavuga y'ikibazo mfise n'umuntu yambajije arambwira ati jewe naragize mariage kandi sikera ati ndayigize vuba nta myaka
ine itanu irahera ati mugabo hariho ikintu nasanze nabaye dosi ati umugore wanje kajambo kose ikintu cyose ambonye ko acanshwanira akavuga kandi nkabona nyene yuko avuga nkarira ati ego hariho amakosa menshi ndayakora ati nyene nanje nkaja mu nyuma nkiyumvira umugabo yavugiye nyene cane yashavuye arantuka aranshwanira hama jewe ndamubwira nti je narashoboye kumwishura adiko yego cyambere cyo naramubwiye ntahubwo Imana ishimwe kubona ufise umugore avuga senge imbere yuko uduga sinzi nimba ntakurikiye neza nukuvuga ngo uno mugore mu rugo avuga amajambo menshi abwira umugabo hanyuma aya majambo avuga umugabo ayakira gutaramukomeretsa aramubabaza mbo icambere cyo diko umugore mu rugo haraho wewe niwe abona ibikenewe mu rugo sivyo yego niwe amenya ko isabuni yabuze muri dushe niwe amenya ko isahani yatobotse canke yamenetse yego none nkuba mubwiye ati burya uramfasha muri iyo ndwi ukaramuka ari icuronse urampa amafaranga ngende kuregerariza ivyo mu nzu bibuze umugabo agaca atangura nko kumutuka dufata ntamubwiye atego mugore wanje ivyo bintu mbwiye ubu nta mahera mfise bakavugana bukebuke ubu nta mahera mfise ariko mu ndwiza ninaramuka ngiye gukora utunutu ndaza aho hari ahantu nzokura nk'ibihumbi nka mirongo ingahe zoca ndakugabaniriza ugenda ukuremo dukeya hama iyindi minsi gutyo yaba abantu babwiririkanya burya abagore nta kindi kintu dukeneye nukubwiririkanya mu rugo kandi bitahari umugore ntashavura ariko yakubonye mu mufuko huzuye ukayamwimuye afise kandi ugataha iminsi yose ari nk'umuntu hanywa dufata ari nk'umuntu hanywa agataha iminsi yose yuguruye atahigwamwo n'umufuke mu mazuru kandi rero uwo mutasangiye kenshi uwo mutasangiye zirakumota ko cane urumva urazumva gose odora y'umuntu atanyoye ibiri propre vraiment yego naho yobe ari ku metero kandi nibaza ko bica bimubangamira nubwo yoba zinywa kubera ko mutasangiye kandi menga amatezo gusangira ukaza kenshi bakunda kuvuga ngo ni naka yansororeye umva bobo ntibigera bisororera aho ndi muri kaya abantu badakijijwe yego ndavyumva kumbe hari gihe yisorore yongera nasororera n'abandi yego urumva hari nahagira turune katatu abana bariko barajya ibiharage abana batarosa agasukari abana batarosa akabuyi urumva uwo mugore rero kugira avuge n'uburenganzira bwiwe aba ariko arasaba ikintu gishobora gutabara urugo rwiwe kugira ntamaramara ariko tukiri ngaho senge ubwo byo bari byiza aho umugore mu rugo kwama ariko aracekinga kwama ariko arashaka kumenya ikiri mu mufuko w'umugabo mu gihe ibitwitirasiyo biba vyabonetse mbo kumenya ingoto y'umugabo ugira umere nk'umugabo aravuga ngo cewe ndarambiwe ngo mu gitondo ni obere ngo ku mugoroba ngumengo ntashe kwa polisi urumva rero ndakubwire gati yaguma musopa oya si kuvuga gutyo ni kujya mu gitondo bavyuka bababwira ati siga ikintu none uri umugabo wiyemera vraiment uzi naho uvise duke nubwira umugore uti hari ahantu nzokwama ndashira urehe kurigura vyuka dufate nk'uba afise nk'umudamu adakora dafise ikindi kintu agira canke yari agahora naho kazi kakahera si ibintu vyumvikana none kuko na nyamugabo karashobora guhera umugore nawe akaja ku kazi ega vyama vyabaye birashika nubwo abagabo badakunda kwemanga ko menga bobo urumva abagabo ntibakunda kwemera ko menga mu gihe we akazi kameze nk'akaheze yotungwa n'akazi k'umugore ariko kandi nyene biranagoye uravye mu ngo uburyo bimeze ko akazi k'umugore kotunga urugo yo nta mugabo naho woba umutunzi uri umugore ntavyemera oya ababona kumenga gira beridikire abariridikirize nyene urumva biragoye kandi umugore nawe yashavuye aca bimutuka urazi ko batagira bigera nivyo batinya reka rero ndakubwire ingene namwishuye ariko wari kuravuga kuri wa muntu je naramubwiye nti burya umugore yishura avuga ibimubabaje birushije umutima wiwe
avuga ikibazo cyo mu rugo avuga kugira abagomba kugira arabe ko wohinduka cyo ni cambere hanyuma ukamwugururira iki kibazo kiriho nuko bataganiriye ukamwugurura tuno musi n'ukuri narose utwo canke nzoro nka hirya yejo ikindi naco simpaka ngo umugore n'umugabo bame bapfa amafaranga oya cyane amubwira ntikindi naco umugore yavuze nukuri buce umenya nawe wisumete umenye ati aha nakosheje kora usanga nawe uri mu makosa cyane nawe yatwawe n'ishavu rijana nyene kugira ngo kandi niyo nta nico gikoresho cyo kugwana bafise abagore na karimi kugira bitabara kuvuga nyene bishabashavuye mu bisanzwe abadakijijwe nuko bimeze niyo bakijijwe hari ivyo usanga mu mutima vyaruzuye kagomba kubisambura hanyuma diko kigira kabiri namubwiye ntiburya umugore avuga ni mwiza cyane ushobora kuba ufise umugore asakirira ko bijya vyose umukorera inzara sawa urayimuteye arayemeye kugenda gusa utamwambitse na sawa aravyemeye udufaranga twiwe aradukoresheje sawa aravyemeye arirukanza ararondeye hirya no hino abana barariye sawa aravyemeye ariko umunsi yahindukije umutima wiwe akiyumvira dufate nk'ubusatani niwe azomugendera kuko si Imana ibiri kuramugendera umunsi azohindukiza amarangamutima yiwe hajya uzokwicuza utiyo mfuma mfata za miliyoni nari mfise nkazimuha hako nicigwa ubuzima gutya diko umugabo afashwe nabi mu rugo je no mwibarabara je ndabibonera ubu nyene naho mbwira uti tugende mwibarabara wabibona ndashaka kubwira ntujya umugabo abayeho nabi ndabiri umugabo ubona afashwe gute mu rugo gwe aracana umusore sindakugerageresha ibitari umugabo yabaye stresse n'urugo no kurukoba biraboneka naratumutwe no muri ville batonze ku murongo no bakwereka ati uyu muntu mu rugo ruri oya nta kigenda icambere urabona nyene kumengo yaraturubuye uri kuranamuraba ni yari karaganira n'abantu usanga ari karaganira umengo yaramaze kuyinga naho bari ku kazi biramushibira arabijanayo ikigira kabiri barakarirwa n'urukoba urukoba rurasinzikara kagwara ibintu mengo nibihushi kagwara urubandu mu mutwe bikajayo banyumve nk'abagabo mwe mufise izo ngorane nta kindi iyunge n'umugore afise nka kampuni warongoye ugasanga ari karatisha buko bakoze ya bose byose arabisenya ari umwigisha abanyeshuri inkoni byose arabisenya niyo mpamvu rero abamama dura n'ibibazo byinshi mu ngo mu buzima bwo kurera ibibondo ugasanga ingorane no kubabura bikaba ikibazo iyo wamubuze naho nyene n'ingorane mubuzeho kiba ari ikibazo gusumba urumva ko ari ingorane basho wamubuze ubari yavyatuma kuvuga ati botuma babibikaba bakabisuma bakagirana nka bikabaho nkabibona erega mu bisanzwe abana ku mukenyezi novuga ko ari niyo mizi yo kuba mu rugo abafise n'amantene yiwe ni signature yes nugushikuru kukavuga ati nararugeze kuko hari aho gwanga neza rukanka kavuga ati mana none nikorera imisambi ngende ndazi ko hariho abo bibaho mu rugo bibaho akumva ananiwe mugakibuka yo kazabona kararengutse kw'irembo karabo karamena ibintu ndavuga yo we niwe wungumije ngaha kwe ataka ni kamuhoza kabisa nuko bimeze hanyuma rero uwo muntu ndamubwira nti kugira umugore avuga uvyubahe kandi ubikunde hajya bari karavuga yabonye amadefo yawe akarindira kuzokira akabura ni iyo uronka uhoze nawe wogiye ubona yikoreye akitorera utwiwe akigira yego kubera katigeze abivuga ngo umenye ikibazo gihari hari umugore yigeze kubabara arababara cane gose arambwira ati nukuri ndagomba umfashe iki kintu umfate mu mutwe ngomba guturika ndamubwira nti niwihangane banza urabe ubutunzi mufitaniye n'abana aba bana bariko barakura bigishe ugira iki
hewe aca aragenda babaye ngo sindamubwiye ngo naruvemo neneze ucumenga niwe muntu aza kuguhanuza mugabo yamaze kwihinyisha uza kumu aca agenda babaye ngo ntumubwiye ngo aruvemo ngo sindamubwiye ngo aruvemo umubyeyi yo guhanura kuko rero mu nyuma ibyabaye nibi yarashavuye gushika naho nyamugabo aramubwira ati jewe uwo munsi ari umunsi nyene byashika aramubwira ati jewe nagomba umpa amafaranga urabona ndagwaye merewe uku ntiwogenda sinzi ahantu yagira agende ntiwogenda usiga uku uraba utwo wodusigira singira nico ndabagaburira aca arigira wa mugabo ngo aheze iminsi ibiri ngo yaciye ategura ivyo kurya aramugaburira aca ashiramwo hasi kw'isahani ngo ashiramwo sumu ya panyadiko wa mugabo ngo aravomisa gose yacayemwo sumu ya yemwe yazishizemwo hanyuma ariko abimbwira naragize ubwoba ndajugumira nikayabaye ashiramwo sumu ngo gipfume basi kikwara kimererwe nabi basi canke gipfe je mafu urumva aba yagushishwa aba yakurambiwe cane burya rero wa mugabo aguma avomisa ngo mwijoro mu nyuma acambwira ngo urazi bukeya ararindira ko aremba arabura urazi ngira ngo hari ukuntu ngo sumu yapanya wayiriye ngo ucunywa amazi yaciye umengo yanyoye amazi yego unanyoye amazi burya ntibikipesha umengo yaciye anywa amazi nabyo bari bazi waziteze zikanywa amazi ziba zigipfuye umugabo ukego yaciye amubwira ngo usanga ntudusubire guteka tungurusumu urabona ingene zingira nko muri birya vyo kurya harimwo tungurusumu kumbe yacayemwo ikirori n'uyu munsi ngo tungurusumu ntayirya kumbe yari yakubisemwo intuze urumva rero mu ngo z'abantu hariyo vyinshi cane yararokotse bararushe abantu bararushe utizera imana aho n'ubugesera nk'uwo munsi ugasanga yaramwishuye nk'ijambo ribi agaca agenda atamuhaye kuko ndazi nta kinya y'umugabo yababaye nta kinyagira agasubira kandi uwundi munsi akayamubonana urumva umugabo ashitse nk'impuzu ngaho oyo ukayibonamwo amafaranga ntushobora kuyiha uri umumama wiyemera cureka ni wo kuyiha ataguhaye kuko nubundi aca bimenya ko ari we wayakuye kiretse yarabikumenyereje akakwereka ko oya ni wihadiko oya wihaye ubucitse igisuma ni bibi ntihazogira umumama numwe yihavye mu mafaranga oya n'amakosa cane kiretse hamwe hahandi nyene yaraharemye hahantu avuga ati ntuzorangora buri munsi uzuraba hana ndashobora kuba nahashize amafaranga oya arashaka no kubimubwira ati je ngaha mu nzu ndafise amafaranga ngana nuku abitse hajya ntukoreko ayo gukoresha ndayaguha ivyo vyose birashoboka kandi ikindi naco muri mu cumba yinjiye murashobora gutorana ko muri bisuma winjiye ufise ibihumbi nk'amajana 5 uciye usanga harimwo 54 amajana 5 na mirongo amajana 4 na 60 dufata karanti yagiye nacubona ko ari umugore we yatoye ntanakubwire ati nihaye karanti nazikoresha oya atakubwiye ntucubona ko ari we yatoye wagira uramubaza akavuga ati ishwi wayahaye ba bantu bawe urazi ko ariko baca bamwe akunda kuguhora abandi ariko hariho ingeso abagabo bafise barakunda abantu bo hanze guhembura abantu b'inyuma gusumba babo mu kandi abakora senge nkoresha rino jambo apfunukira ujya muryango bambade nkoresha igijambo niryo baza arashobora kuwupfunikira mugabo arashobora kuwuvunikira okay sorry dukoresha kuvunika avunikira ujya muryango mugabo nka 80 kwijana avunikira bo hanze uvuze abo hanze ucumenga umunyene umuntu bava yumvira ba abantu bateye bitwa bahabara oya ndetse n'abahabara akumva nko mu miryango ugize akabaza akaba yamurungikiye aho yamaturune baturuna nibabahe urazi kandi babahe muhira hari biharagi bitagira n'amavuta babongere nibabongere umugore aheruka akanyama kubunani ivyo rero nivyo ndiko ndavuga niyo mpamvu rero uca usanga umugore afise ashitse ijwi hejuru ntaba ari we icyo kigwanishwa ciwe kugira asabe ati nukuri gira imbabazi basi girira ikigongwe n'ibi bibondo basi je undeke urumva
kandi abamama abavugira byanse baca bitwaza abana babo none gasharega ingumba irira ku mvyeyi niko bimeze yego ingumba irira ku mvyeyi urumva abana baronse nawe wa muvyeyi w'uburonse niko bimeze hajya hose bahanga ngo abana banje ngo guhangayikira umva yivuze we barazi ko atavarere agira imbere yiwe arabona ko yamaze kumuhaga abamaze kubona yuko ataco akimuronderamwo ubutore bw'ubukumi yamuronderamwo bwarahetse ubuye ni nk'umukozi wo mu nzu araba abana kubura akagira iki urumva hajya bari karatarana ngo agira iki arondere ingene abana biwe bokura hama mu nyuma nabo bamutabare niko bimeze rero uwo muntu afise umugore avuga cane mu nzu nabanze nawe arabe mbega rikavugira iki mbega n'umusaza aho yamari karavuga mbega aragwaye namuha iyo noti mbega mu byo avuga nta makosa nanje amwiteho arabe ko asubira kuvuga amuha ibikwiye amuha ivyo yifuza nambari ikibuze mu rugo avuga ati mukanya uratora ntasubira kumva n'induru senge nko mu gihe uwo mugore twaba dusanga ari babandi bita ngo abagore b'ibinebwe ugasanga maybe nk'umugabo wiwe kuko navuye nsanga umugani wawe kuri yaka bikunda gushika nko ku bagore baba badakora umugabo ariruka hirya no hino asanze uguma aho hantu menga wahindutse nyene nk'umukozi wo mu gikoni mbwiye usanga nk'uwo mugabo yaragerageje umugore kumuha imitahe cange amwereka akora ibintu ariko ujya mugore ugasanga ni wa mugore ishaka yigumire muhira ari ugukoropa yoza abana n'ibindi adashaka guhereza intoki akazi ubwo niko bava dusanga ujya mugabo nubwo menga twahava tuvuga ko adashoboka ahubwo uwo mugore niwe nyirabayazana ujya mugore niwe yikwega ibyo bibazo byose kubera ntashaka kuvyuka ngo aje gukora hariho amaka menshi ari ngaha mu gisagara utwibaza abagabo batifuza abagore babo ko basohoka ngo baje mu butsi arashaka umugore akomeye yogenda kurondera ivyarondera amafaranga akagira amafaranga yoca agira amanyama arenze canke yoca amuca inyuma urumva ni muri ya maka rero y'abamama baguma mu rugo kandi bariho baruzuye nibo bonyene buzuye rero ngaha mu gisagara ntihagire icaja gukora ntaje mwibarabara ntanamushe no mu kibanza ngo akore nabo bakaba gasenga ivyo none ntavyo waruzi none nabo bakaba babipfutse tuvuga ko ari umuco uraza dutemberane ndabakwera none gasenga tuvuga ko ari umuco mwiza mu bagabo sumuco tuvuga ko bashatse ko abagore babo bamikara kwikunda kugira ngo ntibave bahurira mu ikorosi n'umugabo none kumurunguruka nukwiba bariko bariyubaka nyene reka ayo makaruzuye je narinzi ngisenge ati no kuvuga ati nko mu nkakaroti cibifaranga nabirose Imana yarampezagi umugore wanje ni ishare ya mikare sinkeneye kumubona mu bihashirirwa kuri kotebo kudandaza irengarenga canke apima amafagira none ndakubaze gatiko canke ubuzi bwa leta butinjiza uwo muntu nimva ko ari ubwenge buke nta neza yifuriza ibibondo vyiwe nta neza yifuriza umugore wiwe nawe nyene ubwiwe nta neza yifuriza mu rugo nta neza yifuriza we nyene uti gute burya mu rugo mukora muri babiri ntibagapfa ariko haragira umwe agahwera oya ni barambana agasigarana ariko twaremye urupfu agasigarana abo bana bagasigarana n'uwo atahora akora uraza amagogo baca babona uraza nyine baca bahangayika je nkunze kubwira abana nti kerebuka murondere ubuzima bwanyu je ntimuzomporana ikindi naco ico wamukibabwiye yego cyane gose kerebuka murondere ubuzi mwige muheze amashure kandi je ntimuzohorana nanje hari umwana wanje yigeze gutinya kuvuga ngo je ngo ngomba kwiga ngo hiyo nta mashuri ari ni ruguru oya tutari kumwe niho umenya ico ubuzima bumaze kuko hari naho utazomporana ifo kurondera ubuzima uri wenyene ukabona uti none umwana amaze gukwiza imyaka 15 haba hageze yuko atangura kubona ko isi igumye kugenderako kweli akamenya ingene yisume wabateguye hakiri kare kabisa none gasha ega nanje kubera nabaye imfuvyi kare narabona nyene yuko abavyeyi banje bataramvye ngo ndababone nagira ntika ivyambaye ko ntivyo babako nivyo bako kubana banje niyo mpamvu rero mpamagara abashinga ntahe abagabo bubatse ibintu vyo kubwira abagore babo ngo nibagume mu mazu ngo bohava babaca inyuma canke ngo bava
babonwa n'abandi bagabo ivyo si ibintu na gatoya kuko umugore ari ku kazi iryo kosa ivyo bikosa ntavyo yokora kandi kuba afise amafaranga yiwe personnel ni vyiza cyane nawe ntabura utuntu akunganira cyakagira ati aha nanje reka ndamutabare aha nanje reka ndabeka ikintu nokiza gushobora kubaza nk'ubu umwana agwaye gashadiko nta n'urufaranga yagusigiye yaguze ibintu byose bibyuzuye stock iri ngaho mu ifrigo mugabo nta nakimwe nta mahera ufise likide umwana agaca afatwa bukumbi ukarinda kumuhamagara hari naho bari mu nama yazimije telefone niwe bamenya ugasanga ntiwo kwikemurira ikibazo c'ibihumbi 5 10 mu gihe wotegwa wa mugabo wawe atari hagufi ego cyane urumva canke kwimana amakonte ngo umugore ntamenye amakonte yawe umugore ngo ntaje kuri ntuzeye ngo akubere umumandatere muri kuri konte bijya byose n'amakosa erega ikibi c'abagore senge nabo benshi nuko ngo uyimwereka agashatangira kuyisahura jani wabo oya bivana none kuyimushirako no kutamuha uburenganzira bwo kuyatora byose birakunda byose bikorwa na administration kugira basi nk'obapfuye none niva niwe usinya wenyene kuri sheki dufate niwe usinya wenyene nawe uramuha gusa akagenda gatora mugi gihe bizoshika nyene bacabona ko warusanzwe uriko bacaguha ubwo burenganzira bwo gusinya iyo utakiri barasanzwe babona n'ubundi uriko nuko rero byinshi birakunda kuba ingorane ugasanga ni ibibazo baca barinda kubabwira ngo zana amatestation nakani mariage ni ingorane ugasanga ya mahera ntuyarose ku gihe canke hariho n'abatazi kubirondera gahera muri iyo konte gahera burya amabanki ngo yamayiririye ibifaranga mwe nivyo none bakarindira umwaka umwe ibiri bakavuga ati no muntu ko dikoreka reka amabanki ntahapfa turondera ayo n'amasiri yabo ayo bajya ni menshi je narondeye amahera ya papa biranka aherayo amahera ya papa wanje yego namwe ako gakakara babaye yego amahera ya papa wanje narayarondeye biranka ko ndayaronka numva banki itayarira yaherana erega tube tubivuga birahari nka banki populaire yaciye yugara yaciye yugara none nta liquidation zabaye ngo batunganirize bose je yaheze yo kwera ariko ivyo berube byira bitunganye kwari amabanki kugira yugurure burya hariho amafaranga abanza gatwarayo hamwe jahemutse canka gasha berube n'ubwitori abantu 100% ishobora kubatunganiriza shaje narihaye amahoro kwe naciye niha amahoro niyo mpamvu rero si vyiza vraiment kubona nyene kuko umuntu aturuka buka agataha bunyama one se jamais imisi y'umuntu nta uyizi umuntu aravyuka kumva ameze neza mugabo mwibarabara ugasanga biranse ni benshi bama babuze hariho nk'umuntu twagiye twumva avuze ati je ni muze mu ntabara umugabo wanje arapfuye hajya turiko turategura nyene kugira bamubike tuje gutegura ingene tumuhamba tumuhaye ipantaro twagiye dusanga harimo sheke y'imiliyoni myinshi yari yishuwe tuyimuhaye twagiye tubona umugore araba yarayimaranye iminsi barayimuhaye ataraza kuyirotira ati ukabera ajyamanye ibintu bifaranga byose yarumiwe hafi mu 16 miliyo n'ayandi arumigwa byose n'ibintu vyerekana ko mutamubanye mufitani ubusabane ifaranga diko ifaranga niryo ryo nyene riko rero none urugo ariko senge nkuko bivuze mba numva mubanye neza umugore mwubakanye neza uwo munyegezi kikwe umugore wahaye byose ukamwiyereka wambaye utambaye kogera ku mafaranga mubanye neza ukanga kumwereka amafaranga ya je sinzi ngano kubera nyene nibi n'amafaranga nyene n'amafaranga nico gituma nyene na Yuda ariyo yakoresheje mu kugira ngo akureho umwana w'Imana umva ikibazo ndakubwire n'umwana kwera abonye agafaranga umubebe w'imyaka 2 3 n'amezi 6 yari karaboroga arira kari kubitijisha abonye agafaranga asha agafaranga nukuri sinzi karakwiye guhezagirwa nyene narinze ngugira uvuye ngo karakwiye kuvaho oya karakwiye guhezagirwa ikiganiro naca ndagihereza
nuko rero diko ntuzobore umwima amafaranga jenzo kugira ngo twengere nukumuha amafaranga umukazana wanje avyumve kugira ngo muyage neza muhuza uzohora umubaza ivyo akeneye umuha amafaranga ari makeya uyamuha uko nyene je nk'ubu kansigira n'ibihumbi 100 je ndamusirira suwasane ucumushira suwasane usigarane karane Ashimani yame ndayaguhe pe. Tena yama inzo yaguha. Sasa senge mukurangiza nshaka kumfashe twagumye kuri abo bantu babiri mugabo ni ka general ni ka rusange. Uyu mukenyezi ashobora kuba avuga kumbura akavuga hejuru canke uburyo bwose atanga mu message. Yitware gute mu rugo gwiwe uyu mugabo nawe nyene akemura ibibazo gute ko kubera biguma bigaruka ku mugabo kubera ko abagabo bazibuka ko ari bo mutwe urugo. Umugore bashobora kuba nagoye mu gukiga uburyo managing ugo rugo rukabandanya simaka ngo rubo kwakarero cyane nkwa kumwe kwa banaka ariko rukabaho uriya mukenyezi yitware gute uriya mugabo yitwareho gute kugera runo rugo ntirusambuka ahubwo ejo gwitwa kwa karorero abandi bashobora kuvoma burya ntihakenewe ibintu byinshi hakenewe kuganira hajya mutaganira kumbure nkaho yagurutse avuga amajambo menshi kubera atamuha umwanya ngo baganire kumbure yamwima amafaranga yabonye ko yafise mukenyezi nayo kugira ngo avuge cyane gose nico kigwanishwa yari afise ariko vyiza boganira bagahana programa kamubwira ati je ku kwezi n'ukuri amahera uri kuranyaka ntayo mfise kandi yo vyumva rero turakora kimwe ivyo ubona bitakunze tubirindiriza ukundi kwezi gukurikira hama bakavugana ikintu cose co mu rugo kigenda neza iyo umugore n'umugabo baganira n'ahandi umwe akata wundi agakata wundi akaduga reka ndamurindira aragaruka ukumva n'amakuru amwamwe uyumvira ku bandi bantu hari inyuma naho avuga ati nukuri je umugore wanje ibintu akamuvuga neza washaka n'umumama atunganya ibintu sino kubarira mugashitse muhira kugira ze yikure ngo afumbaturure amubwira ati rero we warambwiye rafa pase ko isafuriya zatobotse akira genda uburagura zitatu arashima twe nukuri tugayatumira pe duke utwo muhawe murakira nukuri turashima duke pe nukugaya umuntu amira rero hanini nukuganira hanyuma ikindi naco kigira kabiri ni gusenga abamama bagasenga bisabira ishavu rimanuke yo je nari fisi ishavu diko nawe warashavuye Yesu nawe yaraguhondaguye se kandi senga biraboneka burya wishavuye Yesu yaraguhondaguye shandi ko ndavuga ivyo nabonye jewe agashavu karaziriringa nyene igikwemuye oya none rega twebwe ntitari byoroshe kumbe mu Yesu yagiriye neza nawe urimo iyo mbonye honyene ingene aka karere kameze ndashima Imana pe terambere ni ryiza hajya igisagara cyo kuvyarira nico kurerera je narashavura hariho ukuntu muri ibi bice byacu cyo ngaharuguru atamazi yari ahari twavomera ku mabombo public urumva rero nta muntu yanci imbere ngo ari karandenganya gace ntawe narenganya oya mugukandenganya diko n'ubukandenganya no kuri je ndababara uranka karenganya ndanka kundenganya pe bona yuko utanshobora kumfasha ngo nkoreshe canke unkorere ivyo nkeneye basipfa umuhora bwasi numva uri kuramvuga nabi cyambabara cyane ukura kunda vya bintu byo mu muco ni basazanye n'umuntu n'ikintu kigenda uko yabe aho kukurenganya we naho ni inumire nko bimeze hama mugabo narakijijwe vraiment mu kintu Imana yankijije ishavu yararisubije hasi nahandi jana no kugwana naragwana nagwanisha ico mfise kugira ni narashuha n'amatwi urumva shavuye n'amatwi yarashuha nkumva umutwe hariko harayaga ariko ubu ndashima Imana byarahetse warukaze mugabo amakanka yo ntiyigeze ashika mu rugo rwawe na Mutama ahubwo rero ndagutera inkuru burya je naratomboye iyo ndonka umuntu acazana nawe ingumu
yo byari kugorana usanga we bishitse ugiye hejuru yaca yigira hasi iye hejuru ni cwe agaca mbisa nukuri Imana imuha umugisha ahari Imana imuha umugisha ndazi bari kukazi muhezagira mutamu aravuga ati jewe nukuri muga rero ndagutera inkuru hariho n'ibindi bihano biriho biri vyo guhana umugore niyo utamukubise agacere nubwo tarakivuga mise ndavyuka umuntu aguhanisha agacere silence nivyo rero nako ndakubwira umugore avuga burya ni sawa ego kigaruka nawe yinumiye n'umuntu mubi cyane umugore ahoze ni mubi cyane bamwita ngo ni gwicara uhoze siko babivuga ari umuntu yigeze ko mwashobora kubana n'umuntu ahoze ugashida ukuri ku mpande utazi n'uburyo wageze yitekaniye kujya nyene niko nyene abageze hariya batagaruka ngo batubwire je ndibaza nuko benshi ngira duhamba babagiye gutyo muri ubwo buryo diko none nta bantu ari abantu uzumva ngo aragiye ukumva ngo urupfu rwe ruratangaje kandi ukabona abantu bajyana inzara babikangatisha ngo ruratangaje je nandi ndavyibaza reka hari abantu ngo bariyo baziza ayo none nk'aba wundi warumbwiye bakubise mwose umuyapanya yego yacagenda yacaza kunywa amazi wavuga ngo bari kuvuga ngo bari bamubonye ku mugoroba itangazo zomba ngo urupfu giturumbuka mwitangaza nyene n'igiturumbuka nibazi ko bamukubise ikirori n'abaragiye Imana itabara ingo kandi nukuri umuntu wese azokumva kino kiganiro nyamba haraho yaramugaye azagerageze yivure wenyene yivure avuga ati tewe ndiko nafashe engagement nego ubuye nta mafaranga menshi noba mfise ati mugabo hari igihe nzoyaronka canke yibuka ati hari umunsi nayaronka mugabo ndayonona kumbure naguze imodoka icirononekara hanyuma iyo mfumangura agaparsera urumva havemwo kwicuza kuko iyo menya ntabwo igaruka kubaka niyo mpanuro numva nohereza abatwumva iyo menya ibije kugucurira urumva iyo menya irababaza iyo menya umugore wanje nkamufata neza uri hariya yaciye agenda araba ingene atagase abana vyara ni beza nanje iyo menya urumva iyo menya itubereye icigwa ntikatugereko ntikagere mu ngo abariko bariyangaja biyangaje bazi neza yuko bagiye kuba umwe ata bintu vyo kunyegezanya canke ngo gukebana hanyuma mumaze kuba mukeba mu rugo ukebana n'uwo mubakanye hajya biruba rugiye gusambuka gukebana nanyegeje udufaranga twanje mpava asanga yatutwaye kaka message nashira mu telefone nsanga yagasomye harabo batwereka kuri rezo sociaux yibuka ko yasize telefone ari muri dushe akayisiga muri salo akirukanga kuja kwitora kandi akibagira nuko yambaye ukabona batanguranwa biruka akibagira nuko bakaza n'isabuni akava muri Diko nurabibona narabonye ikintu mwenura avuga ati yasanga mo ya message y'umuhabari barariragoye aho rero umugore anabibonye akabibona uko aca atangura kukwiga kwipa buke iyo ari umuntu ahoze aca kukubwira ati jewe ntaco nabonye kweri atahubwo uri kurigirisha ntaco nabonye atoyaye wabibonye nurabe kutangira gusaba imbabazi kuvuga n'ijya atari yanabonye nabona gukoshereje ati je nta kimwe nabonye abantu nk'aba bagoye umugani yotuma gushwanira akabikubwira byose bigahera nta na kimwe nabonye atoyaye heraba twari kumwe n'umuntu oyaye jewe eka nukuri urukundo n'impumyi ntabwo nabonye jewe ivyo uriko ahubwo nyene wafunguye ndakurondera ivyo ufungura akaca birya agira ati nawe ahubwo koramwo udusangire akabona koze ko kuri kote yiwe akabona nihagiye kurya nawe agacaja kuryayo kugira ngo arabe yuko yoba ivyo ariko aravuga kwera ari ivy'ukuri hari uwaciye yigirisha ngo nawe acagira ubwoba ngo kweri aha nafaditse kabisa ati nakinye imitwe kenshi ni ukuvuga yuko umuntu ahoze aba arimwo tubiri swat
ariko ariga plan ahava agira nawe kugira akwishure yivanje. Yego. Plan ya kabiri nayo abanumye kugira arabe yuko wokira, yuko nawe wo kwihanura. Yego. Ati none ko namukoreye kijya gikosa ujya musi nta kuntu basijeho bimve ko mana ndakwinginze umfashe. Abarindiriye yuko nawe uhinduka n'ubwo buryo. Rero abantu bose badukurikiye muri kino kiganiro bamenye neza yuko mu buzima hajya ubabaje umutima w'umuntu ari we mwitwa ko mubana mu rugo, nawe ntaba ari umwana muba mwahuye akuze, abashaka ko mubana kugira ngo muzogire ubuzima bwiza, muplanifye ubuzima, muplanifye urugo rugende neza, abana baze baronka indero. Rero uciye ubamwo udashoboka utihanura biba bigoye cyane. Ntimukicuze pe, ntimukicuze. Nukuri Imana idufashe cyane kabisa. Ijambo nukuticuza, gahunda uno mwaka nukuticuza, urugo nukurushinga uvuga ati ibyo nkora byose nza nirinde kuvuga ngo si javesi ati yo menya Senge. Numva no gukengurukira cyane ku mwanya wafashe. Ndabibutsa yuko Senge nakiriye n'umukinyi w'amafilme, murabizi filme Akamuni rikira akora amateka mugende mu irabe kuri GN Films, ariko kandi agiye kubonekana mu bikorwa bya GFIC ni kwa Abeli Ndwayo n'ibindi byinshi muzongenda mubona uno mwaka. Senge wari umugisha kubana nawe. Yego cyane, nakoze cyane nanjye ndabashimiye. Diko ndagushimiye ku kuntu twitaho. Wama waduhamagaye kugira ngo tuganire dufashe imitima y'abantu. Kandi mu bisanzwe simbanje kugira ngo niyerekane kuri ekra, bashaka kugira ngo imitima y'abantu ishobore guhembuka, hanyuma bashobore nabo kumenya ati mbega uyu munsi ivyo ndimwo nta kuntu no bivamwo, nje ku murongo nubakane n'umufasha wanje nanje anyumve antahure amenye hama amenye ko nahindutse. Ivyo rero nivyo niko ndagomba ko abantu bamenya. Hama birinde kwicuza. 2026 tuze tubone umwimbu cane. Abazoduhamagara batubwira ati nukuri twaratabawe, iyo menya ntiyatubaye. Aho je nzonezerwa cane bampamagaye kuri ya nimero, bongere kandi banyandikire kuri ya nimero. Yego cyane kabisa. Nimero yo muirabe na ipininze hasi. Ufise icyo ushaka kumubaza Senge nk'umuri relationship counselor, umwe mu bantu ashobora kugufasha, muirabe hasi. Azobakira muzoyaga byinshi, tubandanye tuba muri society imeze neza izira kwicuza, ifise ingo nziza, society n'igihugu gitomoye kija mu nzira y'iterambere. Muheza gigwaho muri hostel c'abakunda cyane. Ciao. Diko Entertainment.